uyu munsi ngiye kuganira ku bintu bifasha umuririmbyi kurinda ijwi ryiwe ryoye kononekara, ibintu ukwiriye gukora, ibintu ukwiriye kuvuga ngo ati ibi ndavyemerewe, ibi sindavyemerewe. Buriya no mu kuririmba, buriya no mu kwiga kuririmba hari ibintu twemerewe, hari ibintu twemerewe gukora, hari ibintu tutemerewe gukora. Ivyo vyose ni kubw'ineza yo kugira ngo urinde ijwi ryawe. Narababwiye ni ijwi ryawe wumve ko ari nka diyama, ijwi ryawe ukwiye kurifata neza, ijwi ryawe ukwiye kuryitaho, kujya uhora wumva ko ukwiriye iyo uvyutse ukeneye ko kuja muri dushe ukibrosa, then ugakaraba ugasa neza, kujya wama wumva ko ukeneye kuguma usa neza buri kanya buri munota, niko ukwiriye gufata ijwi ryawe ukaribungabunga kugira ngo ijwi ryawe rirushirizo kumera neza, rirushirizo kuryoha ku buryo n'uryumvise adafunga amatwi, ahubwo ayabangura cyane akavuga ni reka numvirize bino vyiza biriko birava muri uno mwana wacu, muri uno mukobwa, muri uno mugore, muri uno mupapa, muri uno mukobwa. Ngibi ibintu ukwiriye gukora kugira ngo urinde ijwi ryawe, ngibi ibintu ukwiriye gukora kugira ngo utinye, kugira ngo niwanduze ijwi ryawe. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe mwese. Uwiteka abagirire neza, Uwiteka abahe umugisha, Uwiteka abane namwe mwese, aho buri umwe wese ahari aherereye. Imana imugirire neza, Imana yivange mu vyiwe, kandi Imana irushize kubateza imbere, irushize kubagura mu buryo bwose. Ico umutima wawe wifuza, Imana ihaze kwifuza kwawe kose, kandi ibitagenda neza bigende neza mu izina rya Yesu ndavyatuye, amen. So kubatanzi nitwa Ivan canke Minister Ivan Nick. Nego singiye kwivuga cyane kubera ko sinaje kwivuga, ariko naje kugira ngo tuganire, twigishanye ivyo nzi ndabibahe, ivyo namenye, ivyo nahawe ndabibahe. Wewe rero uri kumwe nanje muri uyu mwanya wo kwiga vocal exercise cyangwa se imyitozo yo kuririmba muri kino gice cya kabiri. Wewe utabanje gukurikirana igice cya mbere twabanjirijemo, hari ibyo twize kandi abavyakiriye baravyakiriye, kandi ndashimira buri muntu wese yagize icyo akora kugira ngo irya video igere ku bantu. Imana ibaho umugisha. Nawe uri kurankurikirana muri uno mwanya, kuri uno munota, nagira ndagusabe umunota umwe wonyene ukore share, hama urungikira inshuti yawe, wa wundi wumva ko wifuriza neza, wumva ko wifuriza ko yomenya kuririmba, uyimurungikire umunota umwe wonyene gusa, ndawubahaye. Okay, turagarutse. Nizere ko mubikoze, nizere ko wewe ufashe umwanya wo gukora share. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. So uno munsi ndabafitiye udukuru dusha, tugiye kwiga ibintu vyiza, tugiye kwiga ibintu biryoshe. Mana we ivyo twize ubushize byo byari bito, ariko uno munsi tugiye kwiga ibindi biri beyond, big. Singene ko video iba ndende, ariko ko Imana iri buze kunshoboza kose uko nza kubivuga nyene ndavuga nyene ndasa kwintego nta gutinda. Ego ubushize twaganiriye ku bintu byinshi, ariko noneho uyu munsi ngiye kuganira ku bintu
bifasha umuririmbyi kurinda ijwi ryiwe ryoye kononekara. Ibintu ukwiriye gukora, ibintu ukwiriye kuvuga ngo ati ibi ndavyemerewe, ibi sindavyemerewe. Buriya no mu kuririmba, buriya no mu kwiga kuririmba hari ibintu twemerewe, hari ibintu twemerewe gukora, hari ibintu tutemerewe gukora. Ivyo vyose ni kubw'ineza yo kugira ngo urinde ijwi ryawe. Narababwiye ni ijwi ryawe wumve ko ari nka diyama, menye ko ijwi ryawe ari boro. Ivyo uzobimenya mu gihe ryawe ukwiye kuribungabunga, mu ijwi ryawe ukwiye kurifata neza, ijwi ryawe ukwiye kuryitaho. Kujya uhora wumva ko ukwiriye iyo uvyutse ukeneye ko kuja muri dushe ukibrosa, then ugakaraba ugasa neza. Kujya wama wumva ko ukeneye kuguma usa neza buri kanya buri munota, niko ukwiriye gufata ijwi ryawe ukaribungabunga. Menye ko ijwi ryawe ari boro. Ivyo uzobimenya mu gihe uzoba uriko uraja ahantu ukumva ko ivyo uriko urakora vyose biriko birakungukira mu buryo bwa finance, mu buryo bw'inyungu, canke se mu buryo bwo kwiteza imbere, kubera ko ijwi ryacu ivyo tumenye nitubikora kugira ngo tuvyicarane gusa, ahubwo turabikora kugira ngo bigire ico bitumariye mu buzima bwacu busanzwe, ndetse no mu buzima bwo gutanga message ku bantu kugira ngo ibashikire, kugira ngo abantu bahembuke imitima, no kugira ngo tugirene tubeho turye. Buriya ijwi ryawe ni aho niho uzoza kumenya yuko ijwi ryawe ari imari. So tudatinze rero ngiye kuganira kuki rero, tugiye kuvuga kuki. Ngibi ibintu ukwiriye gukora kugira ngo urinde ijwi ryawe. Ngibi ibintu ukwiriye gukora kugira ngo utinye, kugira ngo niwanduze ijwi ryawe. Icambere cyo, iyo ugiye gukora vocal exercise cyangwa imyitozo yo kuririmba, ukwiriye kuba ufise amazi yo kunywa. Ivyo ni ibintu, ivyo ngiye kuvuga ni ibintu umuntu akwiriye gukora mu gihe ariko arakora ikintu kijanye na travail, canke se ahantu hari hose, yaba uri mu rusengero, uri kuraririmba, urashobora gufata amazi. Hari abantu mu gihe baba bariko bararamya canke bahimbaza, ubona afashe agiye nko kuri botike, agiye kugura amazi akanya. Uri kuraririmba, uri kuraramya, uri kurahimbaza, uguza amazi akonje. My goodness. Ubu uri kurica ijwi ryawe, ubu uri kurasubiza ijwi ryawe inyuma. Kujya ufata amazi akanye ukagenda ukanywa, cyangwa se amazi akonje ukayanywa, imitsi yawe, iyi mitsi yo ngaha ariyo bita corde vocale, iyi mitsi yo ngaha ubu yikanguye, noneho nyuma yo kuyikangura imitsi yawe igaca itirigana ukuntu, ku buryo bwaho abantu busubiye inyuma. Rero nagira ndababwire, woye kuza urafata amazi akanya canke ibintu byose bikanye. Wirinde gufata ibintu bikanye, wirinde ibintu bikonje, kugira ngo ubashe kurinda iki ryajwi ryawe. Icya kabiri, ukwiriye kwirinda ibintu bigize birimo amavuta. Je ndakubwira ivyo nzi, ivyo ndakubwiye ni byo nzi, kandi nanje ubwanje nagenda bikorera experience. Hari n'undi azokubwira ngo ukore ibi, ntaco bitwaye. Wewe uzukore ivyurya n'ivyurya, ariko muri uyu mwanya nanje ubwanje ndiko ndakubwira ivyo nzi, uvyakire, nuko nzi neza yuko nanje aho ngeze vyaramfashije, sivyo? Rinda rero ijwi ryawe, kuriha ibintu birimo amavuta menshi. Wirinde kujya ibintu birimo amavuta menshi.
icyo ni cya kabiri sindabitindaho. Yego, icya gatatu ukwiriye then kwirinda kujya urusenda ari abantu bakunda urusenda sha wirinde kurya urusenda kubera ko urusenda nabwo nyine rurangiza ijwi ryawe bigatuma ijwi ryawe ridashobora kugira balance, ridashobora gukora ibikwiriye nk'uko byifuza. Ikindi kintu naco ukwiriye gukora cyangwa se ukwiriye kwirinda mu gihe uri kuraririmba, urinde ijwi ryawe kurikoresha urushe. Ijwi ryawe ntukarikoresha urushe, unaniwe cyangwa ufise stress cyangwa wumva utameze neza, ntuzubikore, ntuzuririmbe. Kuko kuririmba ni ibintu bitanga umunezero, ni ibintu biruhura. Rero uze wirinde gukoresha ijwi ryawe rirushe ukumva umeze neza, cyangwa wa muntu aba agwaye grippe, ntuze ukore ibyo bintu. Ijwi ryawe ngo urikoreshe cyane, kubera ko uba uriko uraryica, uba uriko uraryangiza. Rero ukwiriye kurinda ijwi ryawe, ukwiriye gukora ibyo bintu ndakubwiye, sivyo? Okay, ibintu noneho ukwiriye gufata, kuko nababwiye ko sinyene ko video iba ndende. Ibintu noneho ukwiriye gufata kugira ngo ijwi ryawe rirushirizo kumera neza, rirushirizo kuryoha, ku buryo n'uryumvise adafunga amatwi, ahubwo ayabangura cyane akavuga ni reka numvirize bino vyiza biriko birava muri uno mwana wacu, muri uno mukobwa, muri uno mugore, muri uno mupapa, muri uno mukobwa, muri uno mwana wacu. Rero ukwiriye gufata ibiki? Ukwiriye kuza urafata ubuki. Hari uzo kubwira ngo ufata amagi, guzuranywa amagi, ntabwo nja kure yavyo, uzobikore. Ariko ibi ngiye kukubwira nivyo cyane wokora kwanza, sivyo? Ukamenya neza yuko mu gihe uri kurakora travail, mu gihe uri kurakora vocal exercise, mu gihe uvuye gukora travail, genda mu rugo canke ahantu ari hose uri kurakora travail, ahantu ugende witwaje amazi, sivyo? Kandi nariko ndavuga ngo ubuki, noneho ubuki ukabufata ukabuvanga n'amazi ashushe. Amazi ashushe burya nayo ni meza, ugaca ubuvanga, noneho ugacunywa bwa buki wabuvanze n'amazi ashushe, burafasha. Burugurura imitsi, nabivuga gute, bumera nk'uyizibura nyine imitsi, utuba tutagenda neza tukabasha kugenda neza. Ibi ndiko ndababwira ni ibintu nkora nanje ubwanje, ni ibintu nkora je ubwanje, byaramfashije kugezana n'uyu munsi ndacabikora. Rero nawe ndagushishikarije kubikora, gufata ubuki ukabuvanga n'amazi ashushe, then ukabinywa, ni vyiza cyane. Mu gihe uri kurakora vocal exercise cyangwa mu gihe uvuye gukora travail, ugashika unywa ivyo bintu, ni vyiza cyane. Canke ugafata amazi buriya ni meza, amazi agira umumaro cyane, amazi ni meza, ukanywa amazi cyane iyo uvuye gukora exercise cyangwa uri kurakora travail. Umwanya uri wose uri kurakora travail, hari igihe uyiha agapose gato, ugaca ufata ukanywa amazi, uhejeje ugaca ufata ukanywa amazi, kuko bituma ijwi rigenda rifunguka. Kuko uri kurakora travail ugacunywa amazi, ijwi rikagenda rifunguka, ku buryo bwo iyo ubigenje ugenda ubikora uko. Ariko nababwiye apana amazi akonje, oya, amazi nyine y'akazuyazi, amazi ameze neza. Ayo mazi niyo ukeneye kugira ngo
ijwi ryawe rigende neza, rimere neza. Noneho Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Nivyo nari nifuje ko tuganira kuri uyu munsi, ukwiriye gukora kugira ngo ugirene, wirinde ijwi ryawe woye kugirane kuryangiza. Ibyo ni ibintu ukwiriye gukora, sivyo? Rero zino video nsoje ni za teori, ariko video ikurikira part 3 tuzokwiga iki? Imyitozo. Tuzokora imyitozo, noneho ibyo turiko turavuga tugende tuvyaplika kugira ngo bigende neza. Ndashimiye buri muntu wese yabanye nanje uhereye ku ntango ya video kugeza ku musozo. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, ndetse utibagira gukora like, share, comment, ukore comment kugira ngo umbwire ni nkeneye kumfasha iki, nkeneye nanje kunganiriza, kandi mungirire mu nyunganire aho mwumva ko nakosheje, mumbwire ndi umuntu nanje, then mumbwire ni hari akandi kantu wibagiye kameze uku nuku, mumbwire. Ni vyiza kuko ndabizi hari aba vocalist bandusha cyane bankurikirana, namwe ubwanyu kunshigikira kwanyu n'umugisha. Imana ibahe umugisha, Imana ibane namwe, muri abanyamugisha, mwarahezagiwe. God bless you, see you, ciao, duhurire muri next video ya gatatu ikurikira. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza.